Yesu nashimwe. Amen. Nashimwe kandi. Naje ngaha jewe ngwaye kuguru sa ganyuka pasi. Ndakwibuka. Yego kwakitse. Ukuguru rega mwe ntimuzi ukuntu kwari kumeze. Babwira uko kwari kumeze nta makuru bari bafise. Duza babone neza ukuntu hagarara babona uko byari bimeze. Aha anye kwari kwaravyimbye, aha kwaravyimbutse. Mukubonye kuri size kumeze neza, yakuzana washobora kugerageza uko watambuka bakabira. Tambuka turabe. Ntiyashobora kugushira hasi. Ntiyashobora kugushira hasi. Tubwire rero byagenze gute? Naraje uransengera ariko umunsi wa kabiri hamucurantuma amazi n'umunyo wa gatanu. Candabizana ushurabisengera canagenda bikoresha ko babimbariye. Hanyuma candashirako nkanda. Tuguma none indwi yose bakoze b'Imana bansengera ngaha. Kuwa gatandatu tuyukarago ngaha. Isaha saa 6:30 zirenga haciye haturika. Urya niho yaje gusenga na wewe uriho haciye haturika canzadi inyuma bica biravayo birakamwa biravayo byinshi ubudobo bubiri buto bari babibonye bandane amazi ibaze havuyemo indobo zibiri. Hanyuma batahita gusenga ngaha karago candataha kugira ngo ngeze hajya havundenganye umayira abiri byashitanko ndarenga. Hariho umukozi w'Imana yaciye ko hajya no guharekeje undi muntu ashambaza ubahe kumugoboka. Ashambira ati kuwa kabiri kandi yava kumugoboka. Wewe uragwara uri ngaha mu Nyakabiga ntuzi, uri no ngaho mu Buyenzi no ngaho mu Ngagara, yava kumugoboka afise kino kibazo bimeze ukunyene akaza ukunyene. Niho bamunsengera iradio mugabo akumanda yumviriza ukuntu muvuga ku iradio numviriza aho nari mu nzu mugabo wabako mu sose kwa mu nzu ejo hataso kugenda ko ari namaze kumenya kungana ko amaze kubyimbuka bukerebuke. Hashaka mava y'amazi hamwe umugore wanje n'abana bakuryama mu cyumba kubera nanuka kunyako kunuka gusa. Muriko murabyumva mugabo haguma nkoresha umunyo kubera yanuka ukuguru kwarageze hano kuranuka. Umugore n'abana ntibarare mu cyumba bose bagasohoka kubera ari karabanukira. Mugabo cyangwa nza gusengera ngaha bamubankura abakozi b'Imana nuri yanye harimo Imana imuhezagiremo kugira cyane na n'ubu. Mugabo aransengera umunakiza sigaguma tuya gusakari ngaha. Warakize tambuka turabe rero, tambuka hariya nyene tukubonere hariya ku gicaniro ariko nta muntu yotera. Haleluya! Mana yanje we amasimeshi n'akaruru kuri Kristo Yesu. Haleluya! Ukuguru kwari kwaravyimbye ari kunini urabona kumeze nk'akantu ku buryo n'ugwara ruciye ko coca gitabuka ariko ntihatabuke ukamenga harimo ibintu birimo indani mugabo atabirimwo. Akurikiza ivyo twamubwiye kandi dukomeza kumusengera. None urabona igitangaza Imana yakoze. Twari dukumiye gukomera Imana bashimeshi cyane. Mana repentance tuyongera amashimeshi. Ndumva nezewe cyane. Ako gasigaye hategerezwa kuma mere neza abarozi babwira ikinogo bakwimbiye bagiteremo ibitoki. Subira mu kibanza wicari. Dukomere Imana amashimeshi cyane gose. Raba ukuntu yasubiye kuba umugabo mwiza atambuka neza ahagarara neza. Ayo mashina ya Yesu Kristo.